Vincent Company. Witwa Vincent Company ndetse na ekipe yiwe ya Bayern Munich nyuma yo kuba bamushikana umusaza yamaze kubavuga yuko agomba kuba akishira ibintu byose kabisa kumugaragara kugira ngo atangure gukora ibintu bimeze neza cyane nyuma yo kuvuga yuko ibiganiro biriko birabandanya kwitwa Alphonso Davies nango kugira bumvikane neza cyane byamaze kuba bimenyekana yuko uwitwa Joshua Kimmich ndetse n'uwitwa Mathis de Ligt ngo ntabwo bagiye kuba babandanya na ekipe ya Bayern Munich mu gihe ngo baboneka ekipe izana offer zimeze neza cyane kuko bariteguye bimwe bidasanzwe gufata uwitwa Mathis de Ligt ndetse n'uwitwa Joshua Kimmich ati bari ku isoko batagisa agafaranga kabisabaze bakugane abasaza kwa Bayern Munich witwa Vincent Company atangiye gukora ico bita menage kabisa ugiye kuraba Joshua Kimmich yari karandura amakipe agiye atandukanye izi za FC Barcelona za Paris Saint-Germain ariko ziramwifuza ahubwo de Ligt no pako kubashise kwa Bayern Munich nako bigeze kumera neza n'umusore Bayern we yaguzwe atsimvye uvuye kwa Juventus ku miliyoni 90 z'amafaranga y'abanyaburayi abantu benshi baza no gutera induru ati umusore yavuye kwa Ajax d'Amsterdam sezo zibiri amaze kwa Juventus miliyoni 90 ariko novuga muri rusange ni projet nshasha y'umumenyereza wa kera wa Burnley ngo bita Vincent Company umukinnyi wa kera wa Manchester City mwese muramwibuka ariko ngo kubaza gutandukana no bita Mathis de Ligt ngo amaso yose ari muri FC Barcelona kuri myugariro Ronald Araujo sura ngo baramushaka cyane kwa Barcelona batamwe no kugira nubwo ni ekipe ya Bayern Munich bona apology ndetse na niki bazanye umumenyereza mushasha ariko nawe tutanguye kubona atanguye kuba agomba gushiramo ibintu biri novuga yuko ibintu agomba kuzara ibintu byiwe nibyo buri muntu wese abashaka kuba abafise ukuntu akora canke abafise ukuntu apanga ibintu byiwe ariko no witwa Vincent Company nawe umenga atanguye kwisambura kabakadire biwe muri rusange ashitse kwa Bayern ni ikipe ya Bayern uvuga ngo muri rusange ni ikipe yari yubakitse ko ni ikipe kuri buri ruhande ifise abasore kandi twagiye tubona kuva mu myaka yatwaye ico gikombe cha UEFA Champions League 2019 y'amatari 2020 kurengana n'ivyo bikombe vya Bundesliga bigera kuri 11 bagiye batwara waza gusanga ari ya ekipe iba yubakitse kandi rero ku bwego kuza guhangana inkino zo ku mugabane wa Burayi ko twagiye tubona imyaka myinshi barimo abasore ba Niklas Schürrle ba Jerome Boateng abasore bo ku ruhande rw'imbere bagiye bavamwo aba Frank Ribery baragenda haza abasore Robert Lewandowski abasore ba Eric Gundogan baciyemo abasore ba Toni Kroos ni ya ekipe muri rusangi wasanga yubatse iri ku rwego rwo kuza guhangana ku mugabane wa Afrika rero novuga yuko ugiye kura uno munsi umumenyereza mushasha amaze kubashika kwa Bayern umumenyereza nawe uno munsi nawe novuga yuko ashobora kubataza ivyari ko nko kuza kuba ari kura Alphonso Davies ku nimero 3 ariko Alphonso Davies ntabwo aramurikura ahubwo aramukeneye kuri ntabwo aramurekura ariko yumvire kuri Mathis de Ligt nkanabonye ko nabitwa nka ba Thomas muri nabaza gutandukana n'ikipe uwo bita Choupo-Moting bamaze kuba yarigiriye yarabona basezeye ndetse n'uwitwa Bonassar hari yasigaranye bari ba Mathis de Ligt hagati mu kibuga araza kuba bisigaranye agasore k'agakoreya kavuye kwa Napoli Min Jae mukanya ndatakuba ndanababwira n'ayandi makuru atanguye kuba namukubako witwa Kim Min Jae ariko ni ekipe ya Bayern Munich ugiye kuraba ahubwo genda rya Kimmich reza kubakora kugira ngo umuntu asubira Kimmich neza biraza kuba genda rya Kimmich biraza kubagora nabonye bari kwa Fulham kwa Paris ngo baratereka kayandi mafaranga ugiye kuraba Kimmich Barca yeho iri kimwifuza bivanye n'ikibazo bafise bacha kuraba muri Bayern muri Paris Saint-Germain no wiswe Joshua Kimmich bamwifuza muga ni Kimmich nabona ko uravye Ansfrike no mukocha yabanyisha n'uyu mukocha Joshua Kimmich bavuga ko ni Ansfrike ubona ko agomba kugerageza kuraba cha Joshua Kimmich FC Barcelona muga na FC Barcelona kinaweza kwa kila bomba mu buryo bwo Joshua Kimmich kuko ikipe ya Bayern Munich rero ajya kwa Bayern bararaba ikipe nka za Manchester City byose yubakamo bakaraba ikipe nka za Real Madrid karenze ikipe nka za Arsenal uburyo novuga yuko zirikomeza ku rwego rwejo kandi ugiye kuraza gusanga niba abakinyi nivyo hari abakinyi b'abakadiri babakinye muri ekipe mugabo tugiye kwa Bayern turaza gusanga abakinyi benshi bari bamaze imyaka igera kuri ba Leroy Sané bavuye kwa Manchester City yaheze imyaka ingana gute akinira Bayern Munich abasore ba Kingsley Coman kuva bava muri ekipe za Paris Saint-Germain byari bimeze gute yerekeza muri Bayern
abasore ba Thomas Mura uno musi amaze imyaka ingahe akinira Bayern Dominique turaza gusanga ahubwo filozofiyo no umenyereza Vision Company agira azanye kubaka ikipe bushasha nayo atari karihenda kuko hari ikipe nka za Arsenal hari ikipe nka za Liverpool uburyo zirikomezamo muri rusange uraza gusanga nazo ziriko zigenda zihatana kandi tunavyemeranye ikipe ya Bayern Dominique twanabonye ikipe yaje gutsindwa na Real de Madrid nivyo urukino rw'ibanze bari banganije muri UEFA Champions League kono twaza no kurara kuva mu mapuro twaje gusanga si ya ikipe twaje kubona itsinda ibisindo bindi ko kuva muri za bari kumena za Galatasaray za Manchester United ikipe yagiye yegariza za Copenhagen nziza zikayitsinda muri rusange novuga yuko kubaka ikipe ya Bayern Dominique ni filozofi nziza cyane iza no gutuma novuga ngo dushobora kubona iyindi migwi cyangwa ubundi buremere bwa shampiyona y'Ubudage ubundi buremere bwa shampiyona y'Ubudage twabonye uwitwa Mathis de Ligt agira atamba bamwo twabonye Joshua Kimmich Alphonso Davies nawe ariko ararahira kubongira amasezerano umwana muto Jamal Musiala bamubajije ku kintu cerekanye no kongereza amasezerano ko kontra we nawe arasigaje ku mwaka umwe aravuga ati ibyo bizovana n'ingingo y'umumenyereza ati muri uno mwanya je nta kintu natimwonoza kuba ndanababwira ko cyane muri rusangi naje kuba mura yuko kwa equipe ya Bayern Munich nivyo ni equipe y'igitinyiro ni equipe abantu benshi banakunda ariko hamaze kuba hazamwe nayo ikindi kintu navuga yuko gitanguye kuba kigorana ndavuga ku ma equipe agiye atandukanye ne kuba nka equipe ya Bayern Munich abasore nka bamwe barako baragomba kuyankira nabyo navuga yuko si kintu cyiza cyane kuri equipe y'igitinyiro nka Bayern ugiye kuraba bavuga nk'abahuyu uduhereye kuri Joshua Kimmich bazimya kitari mike muri equipe ya Bayern Dominique bakaba Mura n'Masura bakaba bazimya equipe ya Bayern Dominique bagomba nawe kuraba ko bosoka n'ahandi shakuru wasangiye ko pasiteri ya Bayern Dominique sitene kwezera mu mwaka uza nk'aba bakoze akine kuraba ko pesanda yabongera bino kumugezera apapa rero sanavuga ati nanjye ngiye kwa Real Madrid ikintu mwanya cyo kugira niyo ikipe ivuga ko iri focus kuri we kandi bamaze kuba banagirana n'ibiganiro ndetse Alphonso Davies unabona cyane ugiye kuraba Bayern Dominique nk'abakadi muri ikipe witwa Mathis de Ligt ngo kwa Real Madrid witwa Cardona ndetse ngo nawe yatangiye kwa mwumvira ko ndetse na mugenzi w'ikimujyaye ngo nawe bashobora kuza kwa Real Madrid azi ndababwira nk'iyo defense ikipe ya Real ijyana kabisa fise de Ligt fise Araba waraza kwisanga ariko ari mu basohoka inde Araba bisa ari mu basore bakunzwe cyane na Cardona Ancelotti hagati yo bita Antonio Rudiger na mugenzi we akirimo president akina mutoya aho bita Eder Militao simona ko yokwemeza gutakaza mwumwe ahubwo uvomye ko Araba ko yaba muri akage Real Madrid Araba uravye ashobora kuba yitanga ari mu kigura abona ko ari mu gusa equipe ya Real namusohora namusohora amaze kubona kwa Real Madrid ubundi nta mukinyi yo kuvuga ngo nabo bari mu iyo filosofi yo kubaka ikipe kandi kubaka ikipe navyo ikipe urayubaka kuva ku mpande kuva ku ruhande rw'inyuma kurengana no mu busatirizi ndetse n'umutima hagati ko nyamba tiko turabona izindi kipe nivyo niyo Real yaje kubitwara ivyo bikombe yatwara ivyo bikombe byinshi bavuga bari bafite bamyugaro ba Sergio Ramos ba Rafa Varane bagiranira n'ivyo bihe byiza bakatiho yari komeye ku mugabane wa Buraya mugo no munsi tugarije kuraba ni Real de Madrid uno munsi bukugariza ntabwo ihagaze neza mu basore neza mu bukugariza Real Madrid yabaye nziza mu kibuga none novuga ko wisi karancho ariko none amafaranga ntibayafise amafaranga barayafise Kylian Mbappe yaziye ubuntu na recruitment nimwe barashobora kuba bakora izimvye nikiye gisore cy'ikinya president cyabwa muri Parmas uriya yaje ku miliyoni zitanashikana 30 bajushya ko arabaza kuba atangurana na Sensoriza Real Madrid yabaye abona ko Real Madrid uko karbaje kasa kandi
Mendy tunabandanye n'amakuru ari kwa Real witwa Ferland Mendy nawe haje amakuru avuga yuko witwa Ferland Mendy ashobora gusohoka ikipe umusore ngo bamushize ku isoko ariko witwa Ferland Mendy ngo bamushize ku isoko kabisa musore wa kera hari yavuye muri Olympique Lyonnais yavuye kwa Real hariya musore kabisa nubwo ko yatwariye n'ibyo bikombe yagize n'imigishyashya aja mu ikipe itwara ibikombe hari yabwira kuri bibiri batari bitatu amaze kuba kiriza bya Ligue des Champions kuba yoza agatandukana na Real de Madrid navuga yuko ni no mukinyi by the way kuri profile we cyane kuri style de jeu wiwe ni wa mukitu kunda kubona zibiratana duga cyane ariko football y'uno munsi byo bigoranye kugira ngo tumone izindi kipe ziriko ziramwiruka ko yambaye ko turabona ba Jeremy Frimpong ku ruhande kuri 2 cyangwa kuri 3 ba Grimaldo badugana umupira bagashira muri ibyo bitsindo tumenye ko Ferland Mendy yo karita atari yiwiwe cyo gutuma abavuga ati reka tugumane kano gasore Fran Garcia ko gafise niyo myaka ikiri mike kandi gafise niyo karita yo kwirukangana umupira kakawuzana ko kwa Real de Madrid nivyo bitsindo ariko arabibona mugabo tugerageje kuraba ati yumvire nkuko niyo mugihe bateza kuba Syria ku ruhare ya Vinicius Junior ibitsindo ntabwo biza kuba biboneka kuko twari tumenyereye ko wari wa Marcelo yadugana umupira akayihereza abataka bakabishiramo ariko uno musi bagira niyo mana bafise Vinicius navyo bataza kugarantisa ko bateza kuba bamugumana sazo kuko tugerageje kuraba yakoresheje ingufu nyinshi muri UEFA Champions League muri La Liga ashobora no gurana ico kibazo cy'imvune mu mwaka uza ariko sivyo ndiko ndamwipfuriza mugabo nabo bagakwiye ko bafise ubundi mukinyi nivyo baraza kuba bahengeka nk'abakiriya Mbappe canke abandi basatiriza nk'aba Brahim Diaz mugabo kugira umunimero gatatu mwiza atanga nayo masantre aba ari ibintu byiza cyane gusoma avuga ko kuva Marcelo avuye kwa Real Madrid bigeze gatatu ko aza ariko uzi ikintu cyica abakinyi babagiye mu ma equipe makuru hari igihe umukinyi ashobora kwivira muri Benfica akaza muri Barcelona canke akava nko muri za Olympique Lyon canke mu Budagi bagatangura kumubona mu mukinyi wa kera kwiyo poste nyine kuko twagiye tubona kwa Barcelona bazana ba Junior Firpo bagati ngo turazanye ngo bita iki gisore cy'iki Brazil yiruka gufungurwa ni ati turaruso bita Daniel Alves iranga rero cyo umukinyi tanguye kumushyira mu ishusho y'umukinyi nawe yamaze kugira byinshi yubaka kandi ari n'umukinyi mushasha afise niyo myaka mike nawe biraza kumudestabiliza mu mutwe kaza no gutuma akagirwa no kuna agiye mu equipe y'uruzina runini equipe y'ibikombe ukabaca umushyira ko iyo pressure yuko umubona mu mukinyi aje kumusubirira muri rusange novuga yuko kuba batarashobora kuba baronko nimero 3 mwiza nabo bagira n'Imana Real muri rusange itigeze ihobaho ku mpande zose mu gihe ibuze inyuma wasanga mediane yabo bakomeye giye kuraba rega Dani Carvajal karasutse uriya nasizo ariko no musubira gwe kucereka Dani Carvajal mu gihe hakomeye ari ikibazo kimwe ahagaze neza ameze neza novuga ko n'umusubirizi w'iswe pasipasi bose bari mu myaka igenda ari mu myaka 34 gereza mu myaka 35 nabo bose bariko baragenda katurindire ko muri Mercato aho bita musaza Ancelotti nabo bafise uburyo abona mu ikipe kuko nyamba twabonye Dani Carvajal twabonye uburyo yakoresheje muri La Liga twabonye El Clasico yagiye atugana imipira twabonye muri UEFA Champions League akoresha ingufu nyinshi cyane turiyumvira bese tangura kuvuga ati bari kuno musaza ntabi nabayanwe mugabo uno musi nawe naho batangure kumwiga kwiriya poste kuko nyambatiko turabona ko bagenda basubiza mu mutima wa defense n'umunsi bariko barondera abana ba Lenioro bariko barondera ba Matheus Doraite bariko barondera ba Kim Min-jae mugabo nabo ntibibagira no Malfbeck kuko n'umusaza Dani Carvajal ndetse na mugenzi we atakunze gukoresha cyane wita Lucas Vazquez nabo bakwiye challenge bakazana nk'umwana kiri muto kugira ngo tuze tubone abantu nka Dani Carvajal avuze ko asezeye mu gihe bazoba basize undi mwana nawe kuma ashobora kwasira kiriya kibanza bazoba bashizemwo undi mwana nawe ashobora kwasira kiriya kibanza ibintu bikabandanya kugenda bimeze neza cyane turava kwa kuitwa Ferland Mendy gushikwa ku isoko ryo kwa Real Madrid witwa Antonio Rudiger nawe mu bakanzo kabisa ngo wambaye gwaga kabisa hariya muri Arabie Saoudite ariko ari amafaranga nayo ikipe ya Al Nassr kabisa ngo baramuha umushahara wa miliyoni 100 ku mwaka ari amafaranga nayo Antonio Rudiger navye performance yagize kwa Real Madrid yazabura n'indi Faransa tuzakora biragorana ariko nane ndi Rudiger y'amafaranga nayo ariko Perez fizi imyaka 30 Perez niyo medafe ndi Rudiger ku myaka 30 Perez bakamuha nka miliyoni 60 Benzema ntibayamuhaye ariko Rudiger kuyarya neza mbe hajya no kugira kuyarya neza no kugira
iyo uvuze kuyarya neza no kugira yagiye Sorry. muri stable ata dore ngo wamuteretse k'ikipe ya RRT ugira Arababwira Rudiga ati, baba bagira Rudiga nta na sere baba bagira bamuha ariko ayo basanze yo Cristiano Ronaldo kwa na sere yo basanze reka sha kwa na sere aya mafaranga yo yarya ariko yo bari shwa nziza na Sadio Mane ni yari y'amafaranga nayo yarya Ako, nteka ari amafaranga ni Rudiga miliyoni 100 ku mwaka ni Rudiga ajya nayo yarya urazi nteka nk'abakinnyi bakina kwa FC Barcelona bahembwa miliyoni 4-3 ajya Uzo kuzi miliyoni ijana. ni Rudiga w'umwirabura hajya kuva mu gihugu ca Sierra Leone nawe anacishimira cyane ari yateruye Kiriya ibikombe gihugu byari ni byashabye ukirya. biga kwa Chelsea yaragiteruye kwa Real yaragiteruye bibiri kwa Real yaragiteruye kwa Real yarateruye kimwe kimwe kwa Real yarateruye kimwe ariko aracasigaje afise La Liga yanezerewe ntiyatamvira ubundi bakamavinga ntibatamvira ubundi arakina ero Mm. arakina ero hama asoza ubundi ajya amafaranga nayo yatora kitaraganye no kwa Real nababwira ati Real. ahubwo munakunze ndanabaho ku make bwira kontira tuyanira ngo agomba aza gusubira aho bita umufaransa Laporte w'umuspanyol yahumye ngo Emerick agakomeza Laporte Laporte yahumye ngo ko Laporte yihoye iki kuja kwa kwa Arnas ega nawe ntuze Guardiola muri Man City nta ntabwo yari ko bari bamuzanye ko Yari- mu Portugal Ruben Diaz Guardiola ntabwo yari akimukoresha Yari ariko akimukoresha ni Antonio Rudiga ayo bari choice nziza cyane kuva kwa Real Madrid Rudiga bigoranye kuva mu ikipe guha umunezero umugabo turi baravye novuga ngo n'agafaranga kaba gakina nkuko aho bita Kevin De Bruyne yabivutse imyaka Rudiga afise arageze kwa Japan amafaranga akiri ko mbera bitwari kwa Chelsea bitwara ari kwa Real Madrid no mwaka yabitahukanye avuga ko asigaye korondera agafaranga ko afise n'imyaka iri hejuru y'imyaka yugiye kuraba no muri Real Madrid avuga ko uno munsi arabaraga byose kubona na Rudiga urumva nayo n'abantu bari kurondera n'aba Delight muri defense mu mutima wa defense wa Real Madrid ibaza ko asabye ibintu bitari mu gihugu cy'Ubusuwisi nta cyo uzatanga kuri amajambo ya Messi akaja mu gihugu cy'Arabu kwa Al Nassr ni makuru ari mu nzu yera kwa Real Madrid ngo barategura neza kwerekana witwa Kylian Mbappe ndetse n'witwa Endrick ngo bivanye na Copa America ndetse na Euro bazoba bagize ko icyo bimeze ngo bigahera kare ngo batanguye abasore barabereka gushushanya ibintu kabisa ibintu by'amafoto yabo ko nabonye bireza kwinjiza amafaranga menshi kwa Kylian Mbappe Kylian Mbappe arabinjiriza amafaranga kabisa yasinye na contract hariya ngo bakubwira ko bamaze gukora imayo zirenga imiliyaridi ngo ariko ntabaye nimwe bashobora kugurisha ubu ntibishobora gukunda ngo arashare kuri sous contrat ya Paris Saint-Germain uko contrat izohera gukenekerezo rya mbere urabona ingene abanyamitayi bategura Kylian Mbappe amafaranga baza kumuhemba nk'imyaka nyitanu barayinjiza kuri presentation gusa ni presentation biraza kubirabwa n'abantu benshi ngira banarutana match zimwe anaziye n'ubuntu kwa Real Madrid ubuso Kylian azibona ariko amafaranga yo bayatanze ko prime de signature y'imiliyoni 100 ntabwo ari make musore miliyoni 100 yazibitse agiye muri Eratifise kabisa ari barazisangira n'abakire ubundi nabonye agakuru agakuru kaba karavuga ngo Kylian Mbappe ngo ngo kuva hasi nyiye kwa Real Madrid wahari hose kabisa ngo kumutwe berekanye amafoto nkane nabonye Claire Fontaine bari mu myimenyerezo berekanye amafoto nkane neza ahantu hose yicaye ahagaze hamwe yari no kuri bench kuri match bakinye rya rugo Giroud yari capitaine aje no kugira mu cyaka witwa Kylian Mbappe aho se yaguma yitwengera bongera banamwerekana yaje guhusha igitsindo kuri barako bakina na Canada ahusha igitsindo ku munota wa nyuma abantu bararindira yuko witwa Kylian Mbappe aza kubashapura ahubwo aho gushapura ngo acana twega hano rero ngo batambara bimira TS ngo umuntu ngo ataremera neza ngo ko ari umukinyi wa Real de Madrid uretwara tukamaviga urajya bari kumwe mu Bufaransa aragira ati bisoro uzoza kweri canke ni vya bintu byabo abitwa bacu babiri ngo none barabita inkumbu kabisa ko baturi kumwe mu nzu yera kubona twicaranye hariya muri Riyadh kamavinga nango arafatana 60 ngo naco ngo karamukagiye naco ngo bagumije muri suspense kwa Real yabankiye kabisa kuvuga ijambo na rimwe ngo Erida hetse saza ntage warava muri Ero ngo babwira icaje kuba nabamenyesha Ligue des Champions 6 azisumbya Barcelona azisumbya za Chelsea arashobora kugumaho kugira feeling gukina na Kylian Mbappe ariko nanje naguma nkatera sezimwe n'ubundi nabize ko bise kontra yise zimwe ubwo ati n'ubundi ndicara ku gatebe n'ubundi nari ndabize ko nzokwicara iyo atabize imvune ati rero byampaye no gukina Euro atereka ngene nyanyagitsemo hariya hama bigira inzira kabisa witwa Nacho ayo ni makuru ari kwa Real Madrid kwa FC Barcelona nabo witwa Frenkie de Jong ngo arasubira Catalonia
nyuma y'imvune yageze muri equipe nationale. sore kabisa bagiye kuba bakina iratahari yamaze kuba agaruka mu nzu y'abafana hariya ngo kuba arakurikiranwa n'abaganga ikintu kitari kiza baba bataje kwishimira abasanzwe bakunda ikipe serukira igihugu ya Rizo Hanje kuko n'umusore novuga yuko yabafashije byinshi kandi novuga mu mutima wa defense umwana ko hagati mu kibuga bari wambukiye w'icitegerezo ndetse n'abamenyereza benshi bagiye baca mu serukira igihugu wa Pays-Bas bagiye bavuga ko bagomba kubakira ko Frankie de Jong ariko kubw'amagara novuga ngo atabameze neza yamaze kubagaruka kumbure nabo biraza kumufasha kuko no kwa FC Barcelona bakeneye abakinyi ko tuvyemeranye no bafise abakinyi benshi bari mu mvune n'abari mu bihugu mu biserukira bihugu nta nuza kwemeranya ko baza kugaruka imunda marembe ariko mu gihe baza ko ariko bamukurikiranaho gato amagari bakamera neza nibazi ko aza kuba ari kugira ngo abafashe muri gutegura zino nkino ziza kuba zitangura mu kwezi k'umunani aza kuba hari ngo bafashe gutegura mu nkino ziza kuba zitangura mu kwezi k'umunani avuga muri La Liga ndetse n'ibindi bikombe bagiye kuba banakinira ni kwa FC Barcelona nyene yine nkuri hari witwa Ansumani Fati kabisa ngo baramugereka ko ngo ku gafaranga babahe witwa Florian ndetse papa y'ibiribere gusa Super saraza gutanga ujya mwana Ansumani Fati nawe ngo ariko Ansumani no mukinnyi mwiza mwiza kabisa Ansumani Fati naje kuba mbona witwa Florian witse ngo kuva kera ngo yari mufana wa FC Barcelona mu bwana bwiwe ngo afise na kontra ngo itari na nini cyane kwa Bayern Leverkusen ibyo ko kuhaguma canke kuhava ngo ntari karabivuga cyane ariko ngo nabyo nibyo mugwa nabi nibyo mugwa nabi ariko ubuno mwanya ngo ari concentrate cyane equipe ya Bayern Leverkusen ndetse na equipe ya National Match of Tari ana ko tuva kwa FC Barcelona musore wande tugende twihuse mu gihugu c'Ubudagi ma equipe akomeje kunyanyagira hariya Dagi agiye gukina ku munsi weje abataliyano banyanyagiyemo ndetse n'abongereza kubona mutama Spalletti abataliyano banyanyagiyemo kuko tiri ariko umutaliyano agiye kutubesha hariya turamutse oya kwinusha kubegwa musore taliyano arabegwa namubonye mu igoti ndavuga ati abataliyano we bitandukanye n'ire Espagne twababonye mu makauti nabonye Espagne bigire mu Anonye Lamine Yamal sha nico bagiye gupfa na Hansi Flick ari amaguru hayakore nabonye abana mu mabutura ariko ngira gutya mbona abataliyano ndavuga ati umutaliyano we mwikoti rimeze neza mugenzanje Alan Junior ndaramutsa cyane kuva kuri Irebe FM nakunda kuvuga ati koti zimeneka yarabikoti nk'uwitwa Yani Infantino yambaye akavuga ati koti rimeneka cyane nabonye abataliyano mu makoti ameze neza cyane abongereza ko kuko n'umufaransa yagiye mu igoti musore nabonye Jiro mu igoti ndavuga ati Jiro arabizi neza cyane ko agiye gutera igikombe ciwe cyanyuma kabisa arahita nasezera hariya kamusore yaramaze gusezera urukeke yaseze yari yarakina yaracapa ugiye kuraba generation yiwe benshi bagiye barasezera guhera mu igori ayigorori nabonye amagoti kabisa ndavuga ariko umutaliyano araza kuba ajanye muhare ko ya no yaruka kugikiriza ubundi kugikiriza yazanywe niyo morale Italiyano arabyina barabwamo mbere Italiyano kwitsinda rimwe bigenze gute kwipura rimwe cyo ku munsi wari tuzobazanira neza amatsinda yose tubabwira ndetse amateka muri rusangi ngo hari ikimashini kimwe ngo kijejwe ngo kuvuga ngo ibintu ikimashini cyatubeshe muri Ligue kirabesha ariko ngo Barcelona izogira muri mondial cyari cyavuze muri mondial cyari cyavuze muri mondial cyarabitoye cyavuze Argentine mondial cyarabitoye naho cyabuze ubwongereza musore ubwongereza baratwara yero ubwongereza baratwara yero kabisa aho ni cyo byari Basasgeti ariko nibutse ko ari Osaka hari gihe cyo bakitiyenze nibutse ko ari Osaka nkibuka ko ari na Bellingham ecamako kubyemera ko uri kurabyumva hari Osaka na Bellingham ariko nka cyane buka ko bafise gari Southgate hari na Harry Kane bari Kane na Harry Kane musore wa
ntabwo ko uyu muhungu yuko ari ndaza kuba nguru urujezi ndarumanukana nako kuwa gatanu urujeze bw'ubwongereza oya muzoyibona ndayambaye ari Kane ibisindira aza kubishirayo ariko Kane ku ruhande afise Bukayo Saka akagira na Foden afise Jude Bellingham Philippe Foden ameze neza kwa Manchester City ariko atsinda ama-hat-trick urumva ko ibitsinde teza kubishiramo ahubwo babirabiri kwa bitaza kwinjira na Bakayiri worokana ba John Stones hariya ku ruhande rw'inyuma ni Arnold banamusize hagati mu kibuga kumusha kuri buriya no mu mediateur ubundi Arnold n'umuhafu turo je yazibiye sinigeze nemeranya ko ari umukinyazi kuzibira ahubwo ari umufansa ntazibira navyo ngo gari Southgate ngo bisa ngo aramunyanyagiza ngo match ya mbere bakina na Ukraine nyimba nyihe baramunyanyagiza kabisa kuri nimero 8 hari sorry yanafasha na nimero 8 muri equipe ya National ni the Tria sore yambara nimero 8 yafashe nimero 8 ugihe 10 yafashe witwa Jude Bellingham namubera kabisa Jude Bellingham Bukayo Saka nk'ibisanzwe ari kuri nimero ngo ntapfa Bukayo Arnold abitwa bakoro Parma muri izi match barako barayinyanyagiza ari yakora afise zinga sore yababwiye ati indekore ari muri 20 Declan Rice naraza kumushira hanze agatanguza Arnold hagati mu kibuga inde yakubwiye ko witwa Declan none muri hagati mu kibuga hakina umukinnyi erega si nimero 2 bashaka umukinnyi umwe akabara kwiga erega hagati mu kibuga hakina abakinnyi benshi ega ni batatu ubundi bwongereza bwo kina butagira Declan Rice ugakina Arnold ndamubona hanze Southgate ntari byo nakubaho ajya ni Declan Rice ni Cole Palmer Cole Palmer aramushira hanze yaraza kwicara Cole Palmer yaricara kabisa muri 11 batangura mu bwongereza cyenda mubonamo we ntawe ubonayo ntabonayo hari reka twibandanyirize n'amakuru yacu byo tuzobiraba ni mu ndwitse iratangura kuwa gatanu kipe mbwira kina mu ndwizi igihugu cy'ubwongereza igihugu cy'ubwongereza kirakera muhenga ku munsi w'Imana maze dushobora no kumanuka ngaha kabisa ariko mukaya turavugana na boss kabisa match tuza mu myuka Kanare ntiyabidufashije Kanare please amasana mu meza ya hotel definition ubundi babigiyemwo maze kubishira habona kaho kite ubundi turamanukaye turavugana na boss kabisa dupange gahunda yaye ndaza ndi mushasha ko rero nakubwiye aho ndi ndaza ndi mushasha nakubwiye aho ndi mutampindi mu mayo y'ikipe nkunda nakubwiye aho ndi ariko sinzwe nzotsindwa na nayo cyashe dutahane ariko je sinzotanita nzoka gumako wewe uri mu Espanyol hariya na Espanye batwe bari abana ngo twari ko uri mu Espanyol arizo gusanga ni yambariye creme aho yarekana yagenda nyanyagiramwo hariya na nyanyagiramwo naho ko ba Dominique Szoboszlai ngo ubundi ngo ndi nyuma yabo bari abana Dominique Szoboszlai turi kumwe nawe ariko kwa Dominique kweli na Hongria urarondera yo yiki musore undi uraza kumva ngo abantu ngo bari kwa Portugal egira nga kuri mbere Mediterranee ikipe za Portugal urundi uraza kumva ngo abantu bari ngo kwa Portugal undi abantu uraza kumva ngo bari kwa France n'ibihugu biza kuryoshigana urumva abantu uraza kumva ngo bari kwa za Alemanya za Espagne undi je ndi kumwe na Hongria n'igihugu kiza kije kuryoshigana urumva ndi kumwe na Hongria nkabona itanguye kumbesha ndahita nsimbira kwande naje naza kuba mfise zibiri kwa Republique Czech Patrick Czech kuba mfise plan na plan Dominique Sose uri uyu Vladimir genda pana zibiri Espagne ni plan B Espagne ni plan B ariko ndakunda Bellingham ndakunda ngo Espagne ni plan B urakunda Bellingham urakunda Florian ndakunda Bellingham ndakunda Florian Wirtz ariko urakunda ayo Cancelo ariko banyihanganiye ubundi batagusanga urugo dukora zose ndakurikirana Miriam ayandi makuru yacu yo kuri no munsi yabanarije muri Manchester United ngo isosiyete ya Ineos ndetse n'umukire waryo ndavuga Serge Muhari bari kubera mu mafaranga Serge Muhari active hariya yarahiye ati uwitwa Erik ten Hag ati mwamwemera ati umusaza namubonye imwe impano idasanzwe ati turaza kuba tunigabuka kuri turongera basi decision kugira ngo yafashwe mu byo kurondera umumenyereza kwa equipe ya Manchester United ngo babivuyemo baragumana n'uwitwa Erik ten Hag decision nziza canke uwitwa Serge muyimenye maso muri rusange ni decision nziza kuko yaramaze kumenyera zino equipe n'uwo musaruro navuga ngo utari mwiza yajararonka turaza gusanga
yarafise ibibazo by'imvune yagiye avunikisha abamyugariro bataka ariko ni wamumenyereza mu bwabo wabona ko ariko bwo kuza guhangana n'andi ma equipe igikombe novuga ngo yaje gukura kwa Manchester City cha FA Cup nico caje no kumongereza amahirwe kuba aza kuba goma mu nzu y'amashitani atukura ariko no kurindira ko ari n'abakino bavuga ngo batanguye kuba bashigwa ku muryango bakazimira amazi kuba basezera barafavarane baraza gukurikira muri rusange ngo bagomba kubaka ikipe uza kubiri ku rwego kuza guhangana n'iza Manchester City ndetse n'iza Liverpool. Tene hakikupaza muri equipe ya Man U. Yebwe nta musaruro mwiza ariko yazananye projet mbi yazananye projet na mufropingana kabisa. Ntabwo novuga ko Tene hakakumongera kontra pa Man. Ariko ikipe ntaza kwikinisha Europa. Imenye icisho nubwo aza kwikinisha Europa novuga ko imenye icisho kumana Tene hakakumongera. Bakje Manchester United ya 2013 kumana. Ariko urakompara Manchester ya 2013 cyangwa ugacukompara na Barcelona ya 2014 kiriya ni imyaka yaheze iriya ni imyaka yaheze kandi football no musi turi muri football moderne erega Barca na Man umwibise ziravuka ziravuka Barca na Man mukuru ninde mutoya ninde neza abantu musore wawe ariko abantu bavukana ntabwo atara mahasa abari mukuru na mutoya Barca ne mukuru Man igakurikiye ane zivuka uzi nk'ibibazo equipe ya Manchester United yagize bigira Barcelona kipe ibiri muri Conference League uko barakurikije abakinyi bamwe bo ku rwego rwo hejuru bazana baba Paris abana bakiri bato nibo baje kuzikina Kobe Maino wabonye Cristiano Kobe Maino kwitwara neza kuyo kwatumye amavuba muri equipe nationale ukabona batanguye kunyanyagizamwo kuri nimero 3 ukabona bariko batereka baba Wani Bissaka imbere kuzana Casemiro mu mutima wa defense ahubwo novuga ko ugiye kuraba Man U novuga ko Tene hagire play yakoze ko n'ikibazo c'imvune mugana nawe n'ubwiwe novuga ko vyagiye ko muri rusange nawe yariko aja mu nzira irashye yariko aja mu nzira nziza nawe nyene muga yitwaye nabi ariko ntabwo yatanze igikombe ca FA Cup agikuye kuri Manchester City equipe yiwe yari ifise qualification gukina Conference League kuba igikombe yatwaye araza gukina Europa League yagiye avunikije abasore bagiye batandukanye ivyo ntiyatsinze ayo makipe akomeye nagiye mbumukire nka Serang Tivaria Sergi naje n'amasezerano ya witwa Ten Hag ne burya yirukanwa kwa Chelsea muri Pochettino hamwe na Ten Hag barakongera kamushara ariko uyu munyabitaro yirukanye kwande Todi Boyri muri Pochettino kwa Chelsea ukaraba kungene yirukanwe muri Pochettino kwa Chelsea ariko nta trophy yatwaye ugacura abatene ariko nta trophy yatwaye kandi menye ko yakinye finale zibiri Chelsea Chelsea ni finale zibiri Chelsea yakinye finale ari mbere batwaye na Liverpool ari bakinye buri Carabao Man City batsinze muri demi finale ya FA Cup baciye kwitwa muri finale na Liverpool urambwira ngo umumenyereza ufise squad nkiriya ariko squad ya Chelsea ntiyari nziza gusumbya Manchester United mugana wari umwaka wa mbere wiwe muri Pochettino kandi equipe ya Chelsea yo Man idatwara FA Cup equipe ya Chelsea yokinye Europa League no mwaka nabo baranyanyagira muri Conference League bumva ko iryoha kende kondaraba ino kwa gatanu uravye Chelsea ingene bariko basozera neza Premier League ukaraba kungene umukocha muri Pochettino yari yamaze kubamenyera abaki urya ntihari umukocha wo ariko Todi Boyri ni umusaza wo mu bitaro na gaze ucukura gaze n'ibitoro yaje muri football kubwo aya mamiliyari yumvise ko Chelsea iri ku miliyari 3 n'ibice ahita yigura tubona ikipe arayibomoye yose ariko ragomubwire ngo araza guhangana na zino equipe za Manchester City cyangwa ikipe za Liverpool ziko zibaka ku rwego rwo hejuru ugafise abakinyi beza uri abakinyi arabafise ariko mugabo aba baje ryari novuga ko isezo yabo benshi isezo yabo ya kabiri bari kumwe abandi nawe n'isezo yabo ya mbere kwa Man naba nko gufata miliyoni 130 z'amafaranga y'abanyabure ukagenda kwa Brighton umukinyi ubundi ya transfer kabisa iriya transfer ni yambaba Moses Caicedo yanabaye flop kwa Chelsea uriya Moses Caicedo ni mwiza gusumba abakarista baguzwe miliyoni 100 makarista yaguzwe cyane 30 tutageretse kwa Liverpool abari 30 30 Rice we yazimerita Declan Rice kana yanabikoreye ya justify amahera ya Moses Caicedo ngo yinjirana bya birato by'intuze byo mu mirima nagiye mbona foto match we yakinye kwa Chelsea ahitaronka ni karti tukura yinjiranye bya birato by'amabuti wabonye Caicedo kwa Brighton umubona kwa Chelsea ariko arabakinyi baba beza mu migwi mito mito
ahubwo navuga ko Moise Caicedo yamwisitse azozangwa tubireke kwa kuko ugiye kuraba Christophe Muguru twoza tumujaje yuko yamaze kirekire ari mu makuru ariko nawe yapfunikishwa n'iki nta n'ibintu byarifashe byatuma avunika baza gusanga ari ubwoba niko nawe yakishwa ni reka turabe amusore atakina match twumva ngo aravunitse ngaragarutse yongeye kuvunika yanabonye igitsindo ubu ni wakora imyimenyerezo wonyine kwa Chelsea yo tumi muvuna yanabonye igitsindo mu mpera za season muri Premier League ko yakibonye Chelsea iraza gukina inkino za burayi ariya conference league sindayiharura mu nkino zayo hariya n'akantu basize kugira babesha aya mayikipe agume muri morale amabigira inzira ati rero ubona ko Ten Hag amongeye kontra bivanye ni Europa League ntaga kati yagakoze mu Nikore natanguye kwanka Manchester United nkiri umwana Manchester United y'uno mwaka iraza kubimeze neza ntaga kati yagakoze ariko nibyo na Pochettino umugani wawe ntabwo akazi kari katari kagize ariko nyine akwitwa Ten Hag nawe yakoze bivanye n'imvune nawe yanagize sero wanje umusaza bwe batanamuhara ubundi Serge nawe mbonye uko ahubwo no mu mupira wa kipe ngo bagira bayiheza mani Zabi yagahura n'ibibazo Ten Hag yagize yo kugena Man City igitsindo k'umunani oya yagahuye n'ibibazo byahuye n'uwitwa ni genda mubwiye ati FC Barcelona ikurikije abakinka bo mani yakunikije kuri ya Xavi Hernandez ari haki sore Zabi byasaba sore buzuye Zabi byasaba sore buzuye kweli uwitwa Benjamin Sesko ngo aza ko yongera amasezerano ku 2029 sore bateye indobo kabisa mu nzu y'abarashi 2029 kabisa ngo bamaze kuba byumvikana ko na equipe ya RB Leipzig Arsenal ngo basubiza mu isaho kabisa ngo batekane waje guhiga handi ariko ibitsindo biraronderana kwande iwanyu Arsenal bageze Saka Avetse ko yari karabigwa ko ubundi Saka kiri harya ibintu byose niba byuzuye Avetse yabiguye urumvisa ko kankero ubwene unyuza Deni kwa Arsenal Arsenal bagomba kurondera umupointe oya ngo basheshe miliyoni jera kwa Newcastle barondere Isaac bakabura Isaac baje kwa Dominique Solanke umusore bakamuzana sinkubeshe ziriya ndahita mfana Arsenal Isaac kwa Arsenal hari Arsenal horufana Odegaard yumvira basi nk'imimino ya Odegaard ariko ahereza ariko azire kurira uwo bita Isaac Arsenal we Arsenal ntafana Arsenal ariko kuyimenya no kuyifana biratandukanye urazi zonze akunda Saka ni nyinshi nzi na Boca Junior ndayizi ntayifana oya none ufana Arsenal ushaka Jonas Boca Junior Boca Junior ntayizi kipe ya mbere yari muri Boca Junior Argentine Boca Junior na River Plate ngo niyo Clasico ya kabiri ubundi Isaac akashika kwa Arsenal ndahita mfana Arsenal kabisa Isaac kwa Arsenal oya Isaac ni option nziza ndahita mfana uburyo yidemarika uburyo atereka mu bitsindo sinkubeshe abanyezamu bo mwumva muri English Arsenal dufise Saka hariya wumvise ngo Arsenal bafise none sinakubwiye mugihe Isaac yaje nigeremira ko ndabanda dufise Saka hariya ugatereka ko Isaac kuri nimero 9 Martinelli ya Trossard barindiriye kwinjira we musore wawe Gachukira ya Mediane ya imeze neza irimo Odegaard na Declan Rice na Bruno Guimaraes nawe nyene twabo Wode Arsenal no hagarikwa nani Man City Premier League no ndakore no yikubita ndayikita Premier League no mwaka gusa nyine bangiriye neza babuzana Isaac kurabe ni fan ya Arsenal Premier League no mwaka bocha babwo Man City watsinduka Benjamin Sesko aja wiwe ndavuga witwa Basanovic ati tugomba kubandanya dukuze impano muri we tejo gituma twashimye kuguma kwa kipe ya RB Leipzig wemeranye na equipe ya RB Leipzig ndetse na agent wiwe sore bamubeshe kabisa yere kuvamo uburyo yashininze yari kuza kuronderera hanze ariko kwa RB Leipzig equipe iri gisubira inyuma nk'ibirenge ikipe no musi kugira tubone muri Ligue des Champions ari mantama ikipe yorana za Dortmund igakubitwa ubundi biro officiel musore officially amasezerano yarateretse gushika 2029 imyaka Chelsea Arsenal Man U umusore ari boshe imyaka 5 ikipe baziteretse hanze kabisa yuma mugena mwiyumvira mwebwe ni biki twe twansi umusore ntituba kwa ekipe ya Aston Villa amakuru akomeje kuba menshi cyane kabisa inyuma yaho bivuga yuko uwitwa Douglas Luiz ashobora kuba kwa ekipe ya
ya Aston ya Aston Villa kirekeza kwa Juventus nabo ngo bariko bararondera abakinyi benshi batari bake, abakinyi benshi batari bake kabisa. Ndavuga nk'uwitwa Conor Gallagher kwa ekipe ya Chelsea, murabatangwe murabagiza ekipe yambara nk'ibyo nambaye, ndavuga ekipe ya Chelsea, ekipe y'ubururu hariya, ekipe y'umusaza Enzo Maresca. Ubundi ngo abantu bakoze ngo muri ngo mujanye na coaching ngo bariko barabirukana kabisa, ngo ndigomba kuraba football y'abana. Urumva ekipe ya Conor Gallagher ngo baramufuza kwa Aston Villa, iyo bari choice nziza mu gihe baba bari kuri Douglas. iyo bari shoyize nziza kuko bafite na style ryo jimwe n'abamediatere bihute birukangana imipira bayizana imbere. Nabonye bamaze kumvikana ndetse na ekipe ya Luton Town witwa Ross Barkley nayo ngo aragaruka kwa ekipe ya Aston Villa, ari nahaciye. Ross Barkley yateye season nziza cyane kwa Luton musore. Ross Barkley ekipe yatibutse ariko yateye season nziza wewe. So yakinye season imeze neza cyane. Kwa Luton. Kwa Luton yararimo yakinye neza. Mu gihe uwitwa John Durani mataka kwa ekipe kwa Aston Villa nawe bari kudwa cyane na ekipe ya Chelsea, Enzo Maresca ngo amubonamo byiza cyane. Arakina post yahitwa ko Enzo rero atangwe kubesha bano bana bazana muri maze bisange bari ku ntebe yasubirira abandi. Enzo Maresca ko ubitami Kari Modric hajyaho ntaza kuhasohoka shira ko ba Sterling makuru atangwe kuvuga yuko abagira bashira ko n'andi masezerano kurinda Sterling. umusore ngo baranyenya Sterling mbona ko muri Chelsea kuraba Sterling muri ekipe ya Chelsea bavuga ko Irevre yagize season nziza ari kumwe na Chelsea, mugana mu kintu akora kagenda akora ivanye n'imyaka gusa kwa Chelsea yagiye ashoma ikipe yagiye atanga sare kuri Man City Premier League imyaka myinshi, bona bari kumusitira akaba ishize bamwe nabona bari kumusezerera bagaha icizere bano bana bakiri bato bari kwa ekipe ya Chelsea. Chelsea ngo barinjizamo John Durani bari kwitwa Armando Broja nawe ngo barahita sohoka ekipe yari mu ntizanya kwa ekipe ya Fulham bari bamutije ngo n'ama ekipe yani ngo aracamurira na Fulham irimo bari kubona nawe yongera ikizini nazamura ku zaje. nugaye ko Armando Broja sore nawe atigeze yagira gucizere kugira ngo agume kwa Chelsea the Blues. N'uwo mwanya novuga ngo nta n'umwanya uhagije by the way yanakinishijwe ariko kubaza kubatandukana n'ikipe ya Chelsea. Novuga ko yari shwa nziza kuza kwa Fulham nayo ndetse n'andi ma ekipe asanzwe kino cyicaro cya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza. Byo mushyira ku rundi rwego kuko twagiye tubona bakinyi benshi bagiye batandukana na Chelsea nk'abatame Abraham baragenda abasore ba Odoyi baravana n'ikipe mugabo muri rusangi novuga ko Chelsea nayo iriko igenda yica impano z'abana benshi. Ko twagiye tubona abana bakiri bato uno musi bazamwe kandi twari tuzi ko bagiye gufasha ikintu kinini Chelsea mugo no musi nabo bariko barashigwa ku muryango. Nabo bariko barashigwa ku muryango ku munsi wa gatanu w'indwi iheze nibwo mu gihugu ca Espagne kabisa witwa Vinicius yajaricara aravuga ati maze ikintu c'abantu b'abagabo kabisa ati byo naririye nabyo ngiye kuba ndanishugwa hariya. Ni nayo nkuru yagiye trendinga cyane muri weekend aho muri Espagne kabisa ubutungane bwaho bwaje kuba ufatira ibihano abarorerezi canke abafana bo mu gwi wa Valencia, abasore bagira kuri bangahe hariya sore bagira kuri batatu kabisa batatu hari mu rukino rwarakorera ba mu kwezi kwa gatanu 2023 bwo Real Madrid yari yagendeye ekipe ya Valencia kuri Mestalla Stadium. Match rero iza kubiri kiraba uwitwa Vinicius Junior baza kuba aba mu tuka kubijanye n'ivangura rukoba, ariko nawe aza kuba anashabura cyane byenahavye gato ngo no mu kibuga biza kuba binatuma rero ngo ubutungane bwo mu gihugu ca Espagne nabwo butangura kugira amatoza kugira burabe yuko byo Vinicius Junior avuga ari byo. Rero abasore bagira kuri batatu bagiye kuba bapfungwa bakatiwe gufungwa amezi agera kuri 8 byose kabisa bari indani mu gasho, mu gihe bagihanywe n'ibindi bingahe n'ibindi bihano bikurikira kutongera kugaragara ku kibuga icari cyo cyose mu gihugu ca Espagne inyuma y'imyaka igera kuri ngahe, inyuma y'imyaka igera kuri ngahe kuri 2 hariya. Espagne batanga gutanga akarero keza cyane. Imyaka hari babakubise imyaka igera imyaka kuri 2 batagirane bari nyuma y'amafera abiri. Witwa Vinicius Junior ati ati haye hageze ko bagira sore niyo basabira imbabazi kwe
atarageze ko nabo bagira ubwoba imyaka ivyo igera kuri twabonye ibiri bibakwa ba Nico Williams Urumva, match bariko barana na Atletico imyaka de igera kuri ibiri Madrid batasesekara ku bibuga ndetse n'amezi 8 Urazi bari mu nakubwiye. gasho Huh? bino bintu je navyo ntabwo nivyo bakoze ikintu ciza kugira ngo babahane mugabo iyo babikora no ku bakinyi bose ko twabonye match yerutse derby Atletico bariko bara Atletico Madrid wahora na Atletico Club de Bilbao twabonye ivyo bakoreye Nico Williams abamukora ivangura gira ishingiye kuko no musi nta kintu na kimwe kiraba ariko niko kunigera bavuga ngo n'umukinyi wa Real de Madrid muri rusange niko naza kubivuga ko twagiye tubona no nyamba babikoze muri Espagne basi nibibe ku mugabane wa Burayi ntitubibone mu gihugu kimwe tubone bari kuberaza no muri za Italia no mu Butaliyano tubone ko barikora no mu Bwongereza aho nta n'ibikihari tubone ko barikora muri za Allemagne ariko muri rusange navuga ko nabo bagiye kwiga bari abafana tuba tubona bagenda batukana ibitutsi byerekeye kwivangura y'urukoba kuva mu Bufaransa kurengana za Espagne ho bamaze kuba bashiraho n'ibihano bye bikomakomeye cyane ariko navuga yuko nabo nibicare bige kabisa kuko birica abakinyi benshi mu mutwe mu gihe bari kugenda mutuke mu bivangura y'urukoba ni ingingo ubona ko yamaze kubifatwa nibaza ko n'abandi bagiye kuba babihanirwamwo n'abandi bagiye kuba babyumviramo kabisa bagiye kuba abaneke bakanibaza kuba babandanya bagira ibyo baba bariko baragenda bagira ndetse nko mu bihugu bigiye bitandukanye za Espagne barakunda kubikora cyane za Italy henshi cyane kabisa barakunda kuba babigira mugero nko muri Espagne n'abatanga gufata izo ngingo nibaza ko no muri UEFA nabo bakwiye kuraba bakabihagurukira ko ni ibintu bitaba ari ibyiza cyane inkuru rero ya nyuma na nyuma ngo yitwa Rafael Varane kabisa ngo nyuma yo gusezera kwa equipe ya Manchester United inkuru yaje no gutangaza abantu batari bake ngo yitwa Mikel Arteta ngo mukiniye ku equipe ya Arsenal ko yabonye ngo mentalite yitwa Rafael Varane ngo yo kwerekana ko ari umuntu ashaka gutwara ibikombe ngo mu gihe yoza ngo atari nko mu double waba basore bagira kuri babiri ndavuga William Saliba ndetse na Gabriel Magalhaes ngo nabyo byo bari ibintu byiza cyane ngo rero ngo bariko baravugana ngo barakunda Rafael Varane yokerekeza kwa equipe ya Arsenal hari novuga ko yo bari choice nziza kwa Arsenal kuzana Rafael Varane mu mutima wa defense kuko twagiye tubona ivunika ry'ano basore yabiswe ba uyu Julian Temba ashise kwa Arsenal amarana satana kinyi rero novuga ko ofise nka William Saliba Gabriel Magalhaes kwa mufise muri defense ndetse na Varane na Julian Temba yamaze kubagaruka ko bafite kwa Arsenal barabuzura barafise bazinje barafise ba White barafise bagiye batandukanye yo kuzana Varane muri defense ya Arsenal nashishubara n'ikintu cyane kuko ni Arsenal ubona ko umwaka uza bagomba kongereza kugira ngo twabana kuko bayushije imyaka ibiri bikurikiranye bayushije imyaka igera kuri ibiri bikurikiranye ndavuga equipe ya Arsenal ayo niyo makuru twavuga ko yarahari ameze neza cyane ku mugabane wa Buraya ayandi ku mugabane ku munsi w'ejo nabyo tuzogaruka neza na neza kabisa tubabwire neza amateka ya